ibyawe na paruwase Mabayi ifise amashure tabariro 8 ikagira imibano 77. Ku batazi aho iherereye mu buseruko ihana urubibe na paruwase Mabayi, mu bumanuko ihana urubibe na paruwase Mugwi, mu burengero ihana urubibe na paruwase Cibitoke, mu buraruko naho ihana urubibe na paruwase Butara. Banza nyakubahwa ambasaderi waje kuyifatikanya natwe muri ibi birori, nyakubahwa muyobozi mukuru mu biro bya burumatari w'intara ya Cibitoke, banyakubahwa basitanteri b'amakomine atandukanye agize intara ya Cibitoke turi kumwe hano, basaseredoti b'umukama, bakristu batumire bahire, tugire kristu nitugire kristu naganze kristu. Kuri uyu munsi w'itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2023 dufashe aka kanya kugira ngo tugaragaze akanyamuneza dufise, ndakanyamuneza kadasanzwe kuko turamutse tugabiwe ingabire twari twararindiriye igihe kitari gito. Ku batabizi, icyiyumviro cy'iparuwasi ya Kirehe cyatanguye mu mwaka w'1974 itangurwa n'umwungere wa diyoseze ya Bujumbura Michel Ntuyahaga, acagirwa ko mbere icyo gihe agena umuyobozi w'iyi paruwase umusaseredoti w'umuryango w'abakomboniyano Agostino Pelayo Valera ngo ayiyobore, nawe acayitaba Imana ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu mu 1975. Kuva icyo gihe abakristu bo muri iyi paruwasi ya Kirehe baca baguma barindiriye kandi bihanganye. Ni nacyo gituma nk'uko mwabibonye mu bikorwa byari bimaze gukorwa biyobowe n'umusaseredoti, amazu yari yubatswe yarashaje aragera habomoka amwe, n'ayasigaye igumamwo kubera ikiringo c'imyaka 49 murumva ko ari myinshi. Niho rero twagira uko twumva ku igenekerezo rya 18 mu Kakaro mu mwaka w'2020 umwungere wa diyoseze ya Bubanza arasubira aravyura ico ciyumviro, arashikiriza mu ijambo yavugiye muri paruwasi ya Musigati aho yari karatira abasaseredoti, aribuka ico ciyumviro, hanyuma araheza agena uwundi musaseredoti Melkisedeki Majambere ngo aze ayitegure ubugira kabiri. Muri make yari amurongitse gusanura inzu zashaje no gusanura imitima yarindiriye iyo myaka yose. Twebwe rero muri icyo kiringo cyose ikintu cyagiye kiraturemesha ni ijambo twagenda turakura mu ijambo ry'Imana, aho twari twarigishijwe yuko Imana ari naho igombeye kandi ko iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe batashe. Iyi paruwasi rero Kirehe tugabanye uyu munsi, ibyawe na paruwase Mabayi ifise amashure tabariro 8 ikagira imibano 77. Ku batazi aho iherereye mu buseruko ihana urubibe na paruwase Mabayi, mu bumanuko ihana urubibe na paruwase Mugwi,
mu burengero ihana urubibe na paruwase Cibitoke, mu buraruko naho ihana urubibe na paruwase Butara. Yeni cyubahiro mwongere wa diocese ya Bubanza, mu gusozera iri jambo nagira nkengurukira icese umuntu wese yagize ico afashije muri uru rugendo twari tumazemwo imyaka 49 turindiriye gukomorerwa paruwase Kirehe. Ari waterereye inguvu, ari waterereye ibyiyumviro, ari waterereye uburyo, eka mbere no waterereye igisabisho, mwese turabakengurukiye. Ndabasabe mbere mwikomera amashi. By'umwihariko turakengurukiye cyane umwongere wa diocese ya Bubanza, we Imana yaciye ko akaba adukomoreye icese paruwase Kirehe. Mu kugaragaza akanyamuneza dufise, twamuteguriye akaganuke mu cyubahiro ciwe. Mu mwanya ngira ngo ababijejwe babyumvise, iyo ngabire nsabe ko yizana bayimwereke. Twaramuteguriye inyana y'inka tumugabira mu kumukengurukira kw'ibiro yavyuye kimaze imyaka 49. Niba bari hafi bayegereze hano. Ntabwo twibagiwe kuyita izina kubera umwongere wa mbere yararivuze haca imyaka 49, uwa kabiri ararisubiriye wewe mbere aciye arishyira ku mugaragaro icese. None rero twe twabonye uwo mwongere yavyuye ico ciyumviro, twabonye ari umwongere mwiza. Inka twamugabiye twayise ya mwongere mwiza, ya mwongere mwiza niko twayise. Nimurinde kuyegereza cyane kugira ngo murabona ibiri hano. Dusabe rero umwongere wa diocese byaguruke ase yakiriye ingabire. Abatabizi inka ihabwa umwungere. Ego iyo ngabire ndashimye, iyo ngabire ndashimye, iyo ngabire ndashimye, ndashimye iyo ngabire ndashimye, ndashimye umwungere arashimye, iyo ngabire ndayishimye, iyo ngabire we, iyo ngabire ndayishimye, iyo ngabire, iyo ngabire ndayishimye, iyo ngabire ndayishima. Turakengurukira kandi by'umwihariko amashuri yadufashe mu mugongo muri iki gikorwa twarimwo cyo kuyobora ibikorwa by'inyubako by'iyi paruwasi. Ishuri rya mbere dukengurukira cyane kandi twateguriye naryo nyine akaganuke ni ishuri tabariro rya Kirehe. Umukuru w'ishuri acashika hano bazane na kwaganuke bakamushikirize. Umukuru w'ishuri rya Kirehe abanguke. Nimba atari hafi umukuru w'ishuri rya Kirehe, nje nsaba patiri mukuru badushikirije ave hasi ashikirize ako kaganuke twahaye iryo shuri. Hakurikira ishuri rya Gahoma. Umukuru w'ishuri rya Gahoma nawe nyine ashike hano. Gahoma. Hakurikira ishuri rya Gakerekwa.
Gakerekwa, hakurikira ishure rya Ruziba. Gakerekwa twamubuze. Nyabungere, ishure rya Nyabungere, ishure rya Ruziba, ishure rya Nyabungere, ishure rya Gasarabuye n'ishure rya Nyampinda. Babanshikirize utwo tuganuke. Turakengurukira kandi n'abasaseridoti bose ku mpanuro baturonkeje muri urwo rugendo bagiye bararangurira ubutumwa muri paruwase ya Mabayi. Imbere y'umwungere wa diyoseze ya Bubanza, abakristo bo muri paruwasi ya Kirehe turemeje yuko tuzoyibungabunga, tuzoyiteza imbere, hanyuma duheze tuhamure ibyiza by'umukama. Turangize rero nyakubahwa mwungere wa diyoseze tubakengurukira cyane. Imana ishishikare kubazigama, nitugire Kristo. Naganze Kristo, naganze.